bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, kwemera kuvyara ubuzima, ndabaramukije. Jewe ni wa wundi nyene ni mama Nishu, nkaba ndi kumwe na Nadia Ninahazwe. turi kumwe na Nadia Ninahazwe, umutumire wacu irya mbere kuri Action, kandi nizera ko atari irya nyuma. Oya si irya nyuma, nzogaruka kumbura. None Nadia, mbega Nadia ni inde? Muri make novuga Ninahazwe, umuryango w'abana bane, nkaba ndi imfura, mfise abavyeyi, hanyuma nkaba ngendana ubumuga, naco nyene kiri mu bingizi. Iyo ndiko nditezwa baja mu national naho abataraye bariko ndavugana n'abantu kure batashotse babibona. Kugendana ubumuga bw'umubiri, handicap physique, ukuguru kwanje kw'iburyo kurahagije, hafise imyaka ibiri. Yego, hanyuma nkaba ndicegera c'uwuserukira imbere y'amategeko ishirahamwe rishinze guharanira agateka k'umukenyezi w'umurundikazi agendana ubumuga, Association Burundaise pour la promotion des droits des femmes vivant avec handicap. Yego nivyo novuga. Hanyuma ivyo nkora mu buzima bwa misi yose, nakora journalisme, nase n'ikinyamakuru na jewe nk'iki citwa Mpanga Ijambo TV, nkunda gucishako ibiganiro bijanye n'ubuzima tubayeho bwa misi yose, kuvuga abagendana ubumuga. Hanyuma ndi umucapyi, ndacapa, artiste, ndacapa. Yego nibaza ko muri make nivyo novuga nko mu mwidondoro. Bagenzi, murumva yuko uyu muntu turi kumwe adasanzwe, nobasaba rero ngo mutore agatebe mwicare, Nadia atuyagire. Murumva ko ari umuntu atunze cane muri we, kandi tuza gukuramwo vyinshi, biduhanura bamwe, abandi bidutera intege. None ga Nadia, wavuze ati ndi umwana w'imfura mu bana bane, atariko iyo ndiko ndivuga kuba ngendana ubumuga, naho abantu bandavye gute batabibonye, ati biri mu bintu mvuga. Jewe urumva nari sanzwe ndabizi, mugabo ubu rero nciye nibaza, mbega none Nadia agendana ubumuga, uko twamwumvise Nadia yaraciye mw'ishuri, mbega muhira bamwakira gute? Abandi bavukanye nibaza ko ata bumuga bagendana, bakwakiriye gute? Mbega ubwo bumuga ni imvukanwa canke bwavuye ku kindi kintu? Shaka utuyagire mbese parcours yawe, muhira, mu bagenzi, mu kibano, kw'ishuri, vyari bimeze gute? Ngerageje guhera mu muryango, nababwiye ko ndi imfura mu bana bane. Ntivyari vyoroshe kuba mama yarafise nk'imfura, hama hakazamwo ibintu vy'ubumuga. Sinovuga vyinshi mugabo ndagerageza kubabwira nk'ibintu vyagiye biraba muri enfance yanje, bijanye nyene n'ukuntu famille yabaye touche. Ni kuvuga urumva, mu bisanzwe naragize amahirwe d'abord yo kuvuka ku bavyeyi batahura ko handicap ibaho. Ayo n'amahirwe nagize, atari abana benshi bagira ayo mahirwe, kubera nagenda bibona niyo wagerageza kungirira nabi kuva mu bwana, canke na babagenzi baza bakabwira abavyeyi bati ibijambo busa, umwana muko ariko arabaruhisha gusa, uzovamwo, mureke kwirirwa muravuza. Ya majambo yose nyene urumva baza kubwira baba jeune marié baronse umwana mugaye, umwana wa mbere, umwana wa mbere. Yego, kuko ubumuga
bwaje deja nari maze kugira umutuyi wanje ankurikira mugabo urumva ko bari bamaze kumbona nkomeye barambona gushaka ku myaka 5 imyaka 6 bazi ko umwana aba yageze ko aja ku ishuri bon sindavyibuka neza comment byagenze mugabo l'histoire mama arambwira ko nagwaye bisanzwe ndashuha kurya abandi bana nyine batoyi baguma mutugwara ndashuha hanyuma bantera urushinge rw'ubushuri selon ibyo bambwiye kubera ko periode jewe nkomeye niruka n'abandi bana ntayo nibuka urukiri muto ntayo nibuka mugabo urumva hari haba abantu banyibuka ndiko ndakina inyuma y'iyo myaka nkinana n'abandi bantu rero urwo rushinge banteye ushobora kuba rwatushije imyaka sciatique hanyuma ukuguru gucukuba harize ico gihe malheureusement nyine urumva biraba uca kuba pararize kuva ico gihe ni kuvuga haciye habaho ori yo kuja ku ishuri habanje kubaho kwihutira kwanza kuvuza ndibuka ico gihe maze gukwiza imyaka 7 ndibuka ko mama yarantondana muri 5 zito muri kine hanyuma bukeye agaca ntondana ku ishuri ni kuvuga habaho iminsi yo kuja muri kine mu minsi ntari muri kine mama yantondana ku ishuri kandi nawe wa mbere ntabwo ari ukwishima première ishimwe kumva ko yagize izo ntege mama mu mwaka wa mbere nabaye wa mbere kandi nize muri izo conditions donc mu mwaka ugira kabiri nibo baciye banshira muri interna muri 5 urumva rero ko muri iyo periode d'abord n'aba bantu muri famille proche barabwira mama na papa ko murabigira gusa plus mujanye ku ishuri bibaza ni azovamira ntashobora gukira none ko muri ko muramwigisha ivyo urumva barabibayemwo mugabo urumva ko nagize amahirwe yo kugira abavyeyi beza mama wanje yararuha akava mu kanyosha amezi kanjana muri 5 zito bukeye niga kuri primaire irabana na setseka bukeye yaca yongera akanshira ku mugongo akanzana ku ishuri hanyuma akagaruka kuntora en plus nibaza ko ico gihe atari bwamenye amakuru yo muri sekizi oya donc urumva mu mwaka wa mbere niga nongera antondana muri 5 zito mugabo urumva muri 5 zito kuronka interna bon yaragise cakibabagwe kuvuga ati sinshobora gutwara umwana wanje muri 5 zito nivyo urumva we yavuga ati no umwana wanje sinumva ko nomikura je préfère kuzokumanza kumutora ku ishuri nongera ndamusubira naye mane hanyuma umwaka ugira kabiri nyine yaratibishije urumva harimo no kuruha kurenza urugero mugabo naho nyene yama afise tendance yo kumaza muri 5 zito abo twiganye muri 5 zito gushika 6e kubera hagera muri 6e narahaciye abo muri interna oui ntabwo narinzi ni kuvuga abo twigana ico gihe nuno munsi iyo duhuye barambwira ati franchement ntabwo turigera duhura umuvyeyi akunda umwana wiwe wowe twakuze tubona iyo mukunzwe ntabwo yaratunze cyane mugabo uko yarari kose yari umuntu agumaza kuraba udugudu turamishe ese karafungura neza ni kuvuga yarahama bitavuze ko yabaje kumbutsa kwiga mugabo ni cyagiye habaho yumva umengo nyene ntarabasyo ko byukuri ndi mu kibanza cyiza kandi urumva umwana mutoyi n'ubumuga baramyereka ari kumwe n'abandi mugabo nyene byahera ahubwo kiri uvuga ni heureusement nyene ko wari muri sekizi kubera iyo biza kuba ari ishuri atabanje afite ibyo bibazo ko byari kumugora oya ntiyari kubyemera atwa ntiyari kubyemera kuko urumva naho nyene yabanje kumara uwo mwaka wose atondayo kabona ko hari abandi bana même basumvye ubumuga bari hajya hanyuma arafata decision
bon naciye rero ntangura kwiga mbandanirije ko kuri parcours y'ubuzima bujanye n'ishure mpejeje 5 zito baciye banyuriyanta kuri remebe donc ntivya bwa buzima bwo kundana ampetse ntivyari gukunda ni kuvuga haciye habaho rero kurondera internat igikorwa kitoroshe gose ico gihe kubera naho nyene yavuga ati mwiga mani uwo ndamushira hanyuma navuye nca kwiga kuri lycée de Love do Buganda ni mu ntara ya Cibitoke naho nyene urumva yabaye obligé kunyigira ni ibintu bigoye gusigura mugabo yabaye obligé kwimuka ego ni kuvuga mu mwaka wa 7e narize aza araduga nyene kundaba mugabo arabona ati isi nzobivamwo mu nyuma rero arambaza ati umva twoguma hariya canke turondere ngaha hafi hakundi uzurataha kubera ko nari namaze kuhakunda naho kwamenyera vyangoye nabuze nti no reka ngume ngaha ico gihe ryari ishure rigoye kwigako umwana mugaye kuko kubera hari abandi batari mu condition nari jenyene agendana ubumuga bisigura ko nta kintu na kimwe kuri iryo shure cari carategekanijwe co kwakira umwana mugaye niga muri condition z'abandi ni kuvuga nimba bishitse muri atanga murazi ko des fois amazi arakama ico gihe rimwe na rimwe jewe naramara tutura jaune navuye muri doctoire kubera wabuze amazi ja kw'ishure gute ntarose n'amazi kw'ipesi mu gihe ata wundi munyeshure yagize iyo réflexe yibuka iti najya donc urumva nta yindi solution yari ihari kuvuga rero ivyo n'utundi nyene twinshi twagiye turaba urazi ko ni réalité hariho n'abigisha nabo nyene usanga kwitaho genre voilà bari mu bagutera frustration voilà hariho abigisha urumva bagutreta de manière que umva nyene utakiriwe muri ico kibanza kumva kutare ikibanza cawe amajambo ibikorwa mugabo ndabisuporta uwo mwaka wa mbere urahera hanyuma mama arampa kudesida mwamene hanyuma ndamubwira ati ntaco kanangaye donc urumva yaciye aba obligé gupanga inzu chambrette abamwo muri periode yaje kundaba kumesera twakundaba hanyuma ukagaruka kuraba batoyi banje bari finalement twahavuye twimukira hariya mugabo urumva inyuma yaho sinari kuguma niga bavuye bamuriyaka muri école sociale y'Igitega est-ce que catundi Igitega ibaze bon ico gihe ni jewe namwicaritse mama ndamubwira nti tekana ubu jewe ndi umukobwa ndasutse kandi sikuvuga ngo nari nkuze mugabo narumva nyene nkwiye kuba responsable beaucoup plus ko nararaba ukuntu abana nabo tuvukana ko barajuragirika pour moi ufite urikondana voilà uvuga ati abandi none barabuze ubuzima buri stable kubera hanyuma je décidé kubagira ati reka tugume tubaha iyo nyene bishoboka muzoza ndagenda rero nabyo umutima neza ndamenyera kumara ukwezi nkoma utamubonye nasubiye kubona umuntu abaza ati mbega merewe gute donc ni juste par telefone mugabo ntaza nimba afise ka caprice ngo ndire ndamurireko no nuguti yego ariko nibaza ko byaciye bigufasha gukura cyane yego byaramfashije rwose ufata ibintu ama obstacle tugenda turabamwo je nasanze ari ngombwa hariho biradufasha yego uvamwo utari wawe voilà je vyaramujije ico gihe nyene ndawumuntu demoiselle akuze gufata ingingo itu yego hanyuma navuye niga Hope Africa communication hejeje
narakoze utuntu tw'uturaka y'amamedia menshi nagiye ndakorera za Wadiswa za RTVB RTNB naraciye mu mamedia atandukanye narabaye chargé de communication muri fondation Ngoga Patrick isanzwe yitwararika abagendana ubumuga nibaza ko benshi muyizi ego n'ivyo novuga sinzi ko wambwiye ngo mvuge no muri domaine yawe. Bon, nari nkibaza nti parcours yawe wobwira muhira bon deja muhira ndumva ko wabaye umwana yakiriwe umwana yitaweho nibaza ko navyo vyaguhaye ingoga ego yo kubandanya ego zarafashije kuko hariho ibintu vyinshi biza binyereka ko ntegerezwa guhagarika avec ukuntu amashuri urumva gufata abo mwigana abigisha ukabona nyene ko nta kanze ufise kw'ishure gaca bivuze ati none ibyo naho mugabo nyene nari mfise derrière moi umupapa n'umumama n'abatoyi banje bankunda ivyo rero nivyo nama mvuga ufite la famille iyo ufise umuryango ukuri hafi wakwakiriye uca wumva umengo bya bindi ntaco bitwaye ntaco bisigara bivuga nibaza ko nayo mahirwe nagize kurumva nibo n'igihe waba uri kurance intege aca nibuka ko mama wanje ndamuganiriye aho ngomba gushika ndamubwira imbuto zanje ambwira ati France akira mu nzira nziza ndi ngaha kugira ngo ndagufashe nibaza ko arivyo vyatumye naho hataho ndagera mugabo aho ngeze uno munsi ni hanini cyane ni hanini cyane najya kuko urumva warahereye muri Senkizito bagenda baguhetse ariko uyu munsi ukaba uri umupfasoni ashobora kwiyumvira guheka abandi naho utabaheka physically ariko urafise ukundi kuntu ushobora kubaheka fasha abandi kuvuga ngo ico nico gikuru urumva iyo parcours deja parcours vraiment numva none watubwiye ko mama harageze igihe donc umuryango uri sacrifice ariko no bivuga baraza mu Cibitoki ku bwabo ugiye igitego uravuga ati no none ubu wewe uri Bujumbura bagumye mu Cibitoki canke baragarutse oui bon pour le moment ntibakiri mu Cibitoki baragarutse ngaha bari ngaha mu gisagara ca Bujumbura niho baba turi kumwe bose en famille donc n'amahoro menshi ndabishimira Imana ndabikubajije kubera urabona abo batoyi bawe bariko barakura kandi mu Barundi haracari kakantu ngo abana b'Ibujumbura bagena b'Ibujumbura donc hamwe ko kuva ati donc twebwe tuba hariya kubera yuko kubera Nadia kubera Nadia barakunze Nadia kuturusha iyo ataba Nadia natwe bon ako ni kabura mugabo erezima jewe batoyi banje muri ico gihe bari bakiri bari bato kuko uravye difference iri hagati yanje n'umwana nkurikira ni nini uravye turafise umwana agira kane twebwe araciga mu wa gatanu donc urumva mu gihe bari gutangura kwiyumvira ivyo nawe wari nari namaze kuvuga ati aba bose barabira kuri jewe ntegereza kuba umuntu ari wewe rero ivyo nta vyigeze bihaba gusa urumva des fois hariho utuntu tuba famille mugabo bakabona ati dutegerezwa kubanza guproteja Nadia dutegerezwa kubanza guprioriza kino kibazo kijanye na Nadia ivyo barabitahura iyo bibaye ngombwa barabitahura kuko nabo baba babibona barazi ko twakuranye amagara atari kirenga barazi ko mama yabareresheje kumfasha utuna turiya ko ntashoboye kuvuga ko ngera muhira ngo ndeke gukora ikintu na kimwe oya barabizi ko isahani ndayoza gukubura ndakubura gukoropa ndakoropa mugabo kandi baramenya bati nimba yakorofye no munsi ararusha kugira arinda heza gukoropa yarushe ntasubire gukoropa pendant une période runaka kandi nta n'umwe andindiriza ngo none ngo Nadia ko atakorofye none ngo iby'abana bavukana usanga basivana none ngo isahani ngo ko atayogeje no donc nanje ndamenya nti iki ndabishoboye muri uyu mwanya ngeza kubikora wanashima urumva
muhira twebwe nta mukozi dutunga urumva ko harimo umwana mutoya mugabo umwe wese aramenya ati iki kirandaba iki kirandaba ikompli na jewe ndabashimiye umuryango wawe kuko kenshi bipfira famiye ego iyo noneho rero utaye ikibanza mu muryango hanze hoho uca ugitakaza donc uratakaza confiance de soi ugaca ubura personnalité ufite ntugira naho urabira ko bigaca bikugora nama ndabibona mama abantu batagize ayo mahirwe nk'ayo nagize ubuzima burapfa naho agera ahantu mugabo psychologiquement usanga atari umuntu hari ikintu agumana iyo ngorane rero urumva bihera hasi muhira iyo turiko turavuga ingorane duhura nazo nous sommes conscients ko byose bipfira hasi muhira ku bavyeyi ku bantu bakwegereye imbere y'uko ugera kw'ishure imbere y'uko bagutwara kwa muganga mbega muhira ya confiance yawe ufite uyikura mu muhira abo mwegeranye c'est pas nécessairement abavyeyi canke abavukanyi mugabo aba bantu mubana ukiri muto rero nibaza ko nogira ko mvuga ni kuri abantu batahure ko umuntu agendana ubumuga nta kindi kintu atandukaniye nawe ni juste kubera ko ukuguru kwagize ikibazo nkuko nawe ukugira ni juste kubera ko yagize problème mu mutwe agira kereka handicap intellectuel ariko ibigaguma ari umuntu amaraso namwe gutekereza uwo bishoboka ariyumvira kujya nawe wiyumvira nimba ubona ushobora kugenda ku isoko burya nawe nyene yari akeneye nawe yarisha akisumira ivyo yabonye ivyo ashaka n'agahuza agatora ego akashimye rero urumva kuva hasi bakigaruke ko abantu begereye umuntu amugaye kuva mu bwana bagerageze bamwakire kandi bumve ko ari umuntu uko ari kose nimba naho umugongo woba uraba naho umutwe uraba hirya naho ijisho riraba hirya ni umuntu donc ari sensible kujya kwa numva nkunze umwete niko novuga ababyeyi bawe bagize nkakunda urukundo n'ubwira babikoranye kumva bati kuko erega hariho n'ababyeyi bavuga ati none ndafise abandi bana reka attention yanje ndayishire kuri bariya bakomeye nawe ujyanya none agaca kuri barabibahanuriye inshuro nyinshi kandi la famille proche encore en dehors yawe ubundi nyene abagukomeretsa ni babazi nyene bamwe bo hafi baba ntibaza bakabwira mama wawe umwana kw'ishuri kwirukana abandi bana none uriko urata umwanya none hari umuminisitiri ngaha mu Burundi urabona hari umuganga urabona ngaha mu Burundi bakaze amugaye kandi bari raisonnable ego musanze ibintu byose ego ufata ibintu byose bamwereka byari ibintu biri papaboneka buraziga natwe burya hari ibintu vyoroshe kumva hanze ukabibona ku bandi ariko iyo biri kuri wewe burya ni wewe wenyene ubuzi uburemere bwavyo imbere y'ukubona ikimuga mama wawe yabona umwana we wifura niyo mahirwe niko kantu ushaka kubwira abo bantu wowe uyo muntu urashaka kumwima ako gaciro n'agateka kubera ko ubona yuko ntaco amaze ariko hariho umuntu yamusenge hariho umuntu yamwipfuje hariho umuntu yamaze amezi icenda ashobora kuba yaragize irekwe ayo mezi yose akaja kugise donc uwo muntu ico abona si kimuga ico abona ni umwana wawe rero imbere y'uko baja gukomeretsa imitima kubera nyene hari gusanga vyakomerekeje abantu nibaza ngo abantu bafata kameme umwanya mutoyi bakiyumvira uvuga ati none reka ujye umuntu ngiye kubwira ni mama wiwe baje akiyumvira kandi rero
je murabona hariho abantu bagendana ubumuga bakora ibintu vyinshi umuntu qui est sense atakoze. Hariho abantu bitwa ngo nta bumuga bagendana mebo ugasanga ntaco bashoboye gushikako neza cane kandi uriko urabaraba physiquement bari bashoboye ibintu vyinshi. Nkeswe rero wewe kubera ko wewe deja byari bisanzwe niko nobivuga kubera waragiye muri Saint Zito nanje narahagiye abonye ko ubumuga burarutana ubumuga burarutana umwamugaruka akamuretse ko abantu nyene donc abantu benshi muri rusange ntibabitahura kumwe wese afite ubumuga rero jewe muravuga hariho ikintu kitoroshe ukamengo iki ndacumva parce que donc Nadia yavutse akomeye nk'abandi bana bose Nadia yaratambutse Nadia yarirukanze Nadia yari kuba umukobwa nyene atambuka agororotse nk'abandi bakobwa bose ariko kubera novuga ngo nere birashitse nivyo mpora nkunda kubwira abantu nkuko jewe ndi uwo kwa muganga mpora nkunda kubwira abantu genda kwa muganga ariko wihaye mu maboko y'Imana basi ko kwa muganga ubundi nta buzima batanga kwa muganga gusa Imana irabititse ikabakoresha hama bakagufasha ariko kandi hari n'igihe Satani ashaka guca intege abantu gushaka bon ivyo bibaho hari n'igihe ari n'Imana erega ibireka kugira ngo irabe ati mbega barya abantu none nabahaye ubuzima barashima nabo bimye barashima urumva muri wewe umaze kumva ko vyabaye kubera ko watewe urushinge rugakomeretsa aho donc ukakora aho utari gukora muri wewe wumvise waravyakiriye uraja kwa muganga wumva urabona reka nkubwire nanje ndo kwa muganga ariko hari igihe ugenda ku muganga bititwe ngira ngo mutumvikanye sinzi ngeno bivuga uyo muganga akakubwira ukuntu ugaca wumva ukumva nyene uratinye je manda bivuga kuri kayanje n'umwana wanje parce que havuzwa amajambo menshi cyane Jean ko je umwana wanje ari mu adopté ndazi ko rige nabaye traumatize nkatinya gutwara umwana kwa muganga genre sinatinye ko batamuvura oya ariko natinye ya majambo numva cagihe yabaye menshi tellement arankomeretsa hamwe numva ndatinye gutwara umwana kwa muganga nkatinya yo nobunaho namutwara batubasira okay abana bose baragwarabasha umwana atarashikwiza 5 ans uzubona ka grippe uzubona ivyo nibisanzwe ngava jewe yari iyo traumatisme nagize ico gihe none wewe ubu unya iyo le besoin est là naje shaka kuja kwa muganga uba wumva wugururutse kuja kwa muganga nta koba wumva waravyakiriye kwa bon en fait jewe l'histoire en soi nagiye kwisobanukirwa neza maze guca ubwenge gatoya kuko urumva ubumuga bwaje nkiri muto novuga donc souvenir nyinshi mfise nizo mu gihe nari mfise ubumuga ubyuke ivy'inyuma yaho kuba narakinye n'abandi bana abambonye nibo bavyibuka cane umugabo jewe nta souvenir z'ikirenga mfise z'ico gihe hanyuma kumbwira l'histoire babimbwiye aussi namaze guca ubwenge aho kurumva ko nakuriye muri iyo myaka ya mbere navuye ninjirwa muri monde y'abandi bagendana ubumuga bagiye rero kubimbwira negewe imbere gato mama yatanguye kumbwira l'histoire ngira muri 6e hanyuma umugabo ndamubaza nti none umuganga yanteye urushinge bimeze gute arambwira ati sindabikubwiye kugira ngo udeteste uwo muganga kubera umuganga ntiyarakuzi ntiyaranzi ni accident burya ubona abandi bana mwigana bajabutse barabara bagace ku kuguru burya ubona abandi bana mwigana bavutse bihotwuva ukuguru cyangwa ukuboko kumeze uko canke kuriya wumve ko na wewe ni accident yabaye ntabwo umuganga yaguteye urushinge sibaza kwiga ni kuvuga mama we nyene niwe yatahuje ce qui s'est passé kuko numva umenga akibimbwira numva umenga ndagomba kubona yego ba ushika ubu nawe
kandi urumva avec l'âge aussi ntuburagira kuri yaje yo gutahura ego ngo utahure ngo mbega ibi bintu biraba birashika Voilà. Mama rero urumva mu kubimbwira yarumviye ko nyene kusigura cyari accident hanyuma narabitahuye mugabo arambwira ati arambwira umuganga uwo ari we arambwira izina arambwira aho akora mugabo arambwira ati ntabwo ari ngombwa ko wirirwa uramurondera kuko ibyabaye byarabaye arambwira ko meme n'ico gihe baba baragerageje ngo bamurondere ngo afungwe kwa mugabo mbonye akabyara hanyuma kubera ko osi yandereye mw'isengero yarambwiye ati ishobora kuba ari Imana ndaya Imana akagaruka akambwira ati uko uri kose ibintu usengera Imana izobigushaka ibi bya bintu wari umbwira ushaka kuzokora uko uri kose naho banaka baguma baza kuvuga ngo nta kizovamo wewe ugome wiga wumva ko uzoshika ni kuvuga rero inyuma yaho naramaze igihe by'ukuri nkinyaraga sino kideha naramaze igihe nkinya kwa muganga ndumva umengo nyene ndasa n'uwase ibintu byo kuvurwa sibyo urushinge rushake urugo rwagutse narishizemo nyene ko kwakiraso hategeze kubaho consequence urushinge mugabo avec le temps arageze igihe nyene ndatahura neza ko ego ni accident kandi les soins batanga kwa muganga zitegereza kubandanya mu buzima uretse ko n'uno munsi franchement sinobesha iyo gira intebe urushinge wumva ka bon nikabura senatuka nikabura biragaruka mu mutwe mugabo umutima wanje ndabwira Imana n'Imana ndakwegetse sindahakura ubundi rumwe nimba ubona ko ubwo mfise bukwiye mugabo urumva ntigahera burundu franchement ntigahera burundu gushika n'uno munsi ikintu kingeza ku rushinge ndumva ndacasa uretse ko ntashobora kubihunga rero nobwira abantu ego twarakuye ubumuga kwa muganga mugabo jewe sinibaza ko bari abaganga bategura kutugirira nabi mu bisanzwe bari hajya kugira ngo ahubwo badufashe uretse ko nk'uko wari ubivuze ntabwo ari bo ubuzima bwacu buhagaze byose ni decision y'Imana ni navyo natahuye justice nimba Imana yaremeye ko ngira iyo handicap ikanakira justice jewe iyo ndiko ndabwira abantu nti sinshaka gukira ntibabitahura bamwe bamwe kubera iki ntabwo nibuka ubuzima bwanje ntacumbagira sinzi ubwo buzima ukuntu bumeze rero kuba mfise buno bumuga bien sûr société tubayemo murazi ko itoroshe kuyibamo ufise ubumuga avec amajambo avec société nyene itatwakira juste gushika uno munsi no mu biboneka mu bifatika mu byo mubona namwe hirya no hino mubona ko sosiyete bondaye mugabo ntabwo mbaza ngo mbega mu mutwaro mufise wo gukira ukire par exemple nguje kunsengera ngo ndagusengeye ngo uje umutoro wakize cyangwa ngo tuva ngaho wakize franchement jewe nivyo unabigize yaje fa abakozi b'Imana bambabarire umukozi w'Imana akubona gutya akabona umengo umutwaro ufise nuko oya birabaho mugabo jewe birabaho ofete riga abantu baba mu marangamutima yabo yakwitegereza akavuga ati ujya mu byo byo byose iki kintu ego je ndibuka ko hari umuntu twigeze guhura tuvuga ngo ziraje gusengera mu donke imodoka uri soko ariyo nkeneye ndamuraba gutya oya naciye niyenerva kamere y'izuba ndamubwira ni none arizutse Imana izoguhana ni nta kuntu ushobora kumva yuko umutwaro wowe wandavye usanga umutwaro ufise n'uw'imodoka erega imodoka
imodoka ubu nk'ubu nogira ibiharuro vy'umuntu eh, avuga nti ibi ndabihevye n'ibi ndabihevye n'ibi ndabihevye ndagiye ndafashe ideni imodoka yoboneka rero jewe uwo si wo mutwaro ufise donc kubera iki urumva hari ibintu abantu barimo baguma babona ibintu ibi bisanzwe bisayangana yaraba umuntu runaka kuko ivyo arivyo byose urya muntu ndamwitegereje ahageza iki nico niyumviye mugabo ntushobora kwibaza ikibazo wewe nje noba mfise nk'umutwaro utambagije rero urumva mpora numva nyene bimbabaje no mu biganiro nkunda gukora kuri channel yanjye kubera urumva tuvuga ubuzima nyene tubayemo nama ndabivuga kenshi ntabwo umuntu wese afise ubumuga utegereza kubona ko ubwo bumuga bwiwe arico kibazo ari wo mutwaro umuremereye rwose par contre ibi bintu biza kumubangamira abamubangamira n'abantu ivyo bintu iyo myifato y'abandi bantu iza imyima agaciro niwo mutwaro afise ntabwo afise umutwaro wo gukira no uko kuntu atakigwa mu bantu voilà wategereza kwiyumvira oriye yo kubona ko buno bumuga bwanje ari umutwaro ahubwo banza kwanza ugire effort wumve ko mu mutwe umuntu afise burya nawe we jo kuzozi wawe narabivuze no nguma ndabivuga nti ubumuga umuntu abuhebura apfuye banza wumve mu mutwe kwanza ko burya bumuga naka afise nawe we ejo ushobora kuba nta n'umwe tubyifuriza ubumwe mugabo ni ibintu bishika ni ubuzima tubayemo bwa misi yose rero umaze kwiyumvira ko burya bumuga bwa naka ushobora nawe kugushikira ko ntiyaguhamagaye urishira kwanza mu kibanza menya ukuntu ufata ujya kuko nawe we ntiwaba umeze kurya uyumvira ati mbega na cyane cyane ko wewe petete mva nk'ubu najya yabikuriyemo ntiyiyizi akomeye yiyizi agendana ubumuga ca wibaza rero wewe nka 30 ans plus tard ukazibona ubumuga utigeze ico kintu c'ubumuga ukizi eske wewe burya woronka inkomezi zo kwavansa nivyo nariko ndazako ni kuvuga wewe iyumvire ejo ni wa mugara ngakubwira rirya jambo mbwiye uzoryakira gute kuko ntushobora kuvuga ngo je sinzi umugara oya ntibikunda meshe ntibishoboka ubumuga ni bwinshi uragerageza kubuhunga mugabo rero jewe namabwira abantu ntabwo ubumuga ari umutwaro ahubwo abarundi please abarundi nimugerageze gusobanukirwa ko umuntu amugaye ari nimba agusanze ku isoko menya ukuntu umufita apana kubona ko umuntu amugaye ari uwo ushira inyuma ategereza kuza inyuma y'abandi kubera ko amugaye ico ndamubwira cose ntanyivuna twa tuntu nyene twamaze kubibwira uramugaye tu n'es rien nico rero numva nobwira abantu hanyuma abaca intege abantu bari poshe n'abantu bagendana ubumuga kubera abandi nibo baza kugerageza kumusubira hasi mu bisanzwe naho wowe uba wumva utegereza kuavansa abandi bantu bakwegereye kenshi nibo bakwefuransa gusubira inyuma je nibaza ko byose biri baze sur yo gutahura ko ubumuga nawe ushobora komsa umenya ingene ugenze gake gato none naja wavuze ibintu byinshi twaciye mu ishuri hariho dukwa journalisme urayikora urafite YouTube channel yawe chaine yawe uracishako uracapa ucapa iki jewe ncapa ndacapa mvuze paysage nkora amataburo artistique menshi nyene n'amarangi ndacapa tuko ndashobora gukora pour le moment ndacariko ndiga neza gukora portrait
sindayiheza neza mugabo ndagerageza ubumenyi mfise juste ici ndagerageza mugabo ndavuga paysage ibidukikije en fait à part portrait donc umuntu niwe nsigaje kumutiza neza hanyuma ni bimwe mu bikorwa nkora bya misi yose abakunda amataburo yanje barakunda bakambwira ati ndabona itaburo yawe kanaka nkorera taburo nanje imeze kurya canke nkinyanyura gutya murazi nyene abartiste donc mwese muri ababosi babo ico ushaka ko gukorera uca gukora canke jewe ubwanje nkiyumvira ngacapa hanyuma nkashira kw'isoko ushimye akagura kandi abantu benshi n'ahari atari benshi cyane urabona ko mu Burundi bitaratera imbere rwose abantu bari koshe yanje Imana ibahezagire cyane n'abantu ikintu nkoze uretse ko n'ibindi bintu byose nkoze bakunda kubera agaciro mugabo ndabashimira cyane ukuntu n'izo tabo zanje bazikunda donc urumva umu artiste uko bije mu mutwe niko acapa ibintu uko avyumva ko baye inspiré mugabo bobo baravuga bati antwarize yiyumvira gucapa kino kintu arafise ico kisiguro none ayo mataburo yawe uba wacafye uyagurishiriza he ni saisonnière canke hariho ahantu umuntu akurondera avuga ati je ndashaka taburo yego jewe pour le moment ni ibintu ntanguye gufata vuba nk'ubu isoko mfise abantu bumva tuzinanye kiretse abaza bari bariyongera ari ubonye taburo mu nzu kwa naka amubaza ati nigera gukorera ibintu akandondera kuvuga nta soko ndaronka mugabo niyo ntoyi jewe sindayifata nka ntoya ni ukuvuga jewe ukeneye ko ndagucapira kuri telefone hanyuma taburo turavugana ingene dushikiye kuri telefone sindaronka ahantu mvuga nti ndi ngaha nyene niho ndiko ndacapira bakuganizera ko Kristo azodukeza kandi akakugeza kure banywanyi ba Action Vibes TV mudukurikirana mufate mu maboko mumuduze mumwigize imbere jewe nkunda umuntu agerageza n'Imana ngo nitwagerayo tuzovuga ngo mwakoze uko mushoboye donc uragerageza hama Imana ikazomenya ibikurikiye none Nadia je ngira nubahuke ubahuka ngira nubahuke ngo bazikire mu kiganiro twakoranye hariho abandi bantu bagendana ubumuga twakoranye barafise atelier barashona baragira ibitambara bafise utuntu twinshi bakora Madame Anne twakoranye yaratubwiye ati umuhungu agendana ubumuga uko aba ari kose ntabura ati mugabo twebwe abakobwa ati hari igihe usanga bigorana Nadia umukobwa mwiza cyane umuntu anagusanze wicaye ntiyonamenya yuko ugendana ubumuga kandi urumva waragize parcours waraciye mu bantu rero ubwo bwiza si mama nyishuye nawe ubonye nibwira ko hariho n'abandi bantu babubonye ukaba ufise n'indoto none Nadia mu ndoto afise harimwo indoto z'urugo ico ni ikibazo ca mbere niba harimwo izo ndoto z'urugo Nadia hageze ibyo byose naho ntakubajije imyaka uja mu rugo genda kurara woba waragerageje hari intambamyi ubwo bumuga bwawe bwoba bwarateye canke kumva umengo donc hari igihe uvuga ati jewe kubona ntaronka ni kubera yuko bon jewe mbanze kwishura kwanza kujanye n'indoto zanje hoba hari mu rugo byansi mu ndoto zanje kubera umutwaro sengera kuva mba mature mu rugo rwanje ndarusengera nimba ndarusengera ko mbona ishusho ndiha basi igicapo
c'urugo rwanje. Bisigura rero ko urugo ndarukeneye. Hanyuma kuri ibyo nani yakubwiye, iyo ni reality. Muri rusange ni ukuri biragoye ko umusore aturukira umwana w'umukobwa mu busanzwe abahungu bakurondera ntibabura. Abahungu bakurondera ntibabura, mugabo kumva yoshika kuri ya engagement yo kuvuga ati jewe najya umushira mu rugo akambira umugore, biragora. Ni ikibazo nibaza ko twebwe tudafitiye inyishu ikwiye, ahubwo ngira ngo aba bahungu nibo botanga inyishu ikwiye. Mugabo na twebwe hari ibyo tugenda tubamo, urumva abo bahungu baraturondera. Therefore we nyene ashobora kwibera intambara, akumva aragize ubwoba, umuhungu akumva aragize ubwoba, atangura kwiyumvira ati none yego naza mugabo none mama azobyakira gute, papa azobyakira gute, babagenzi banje bazobyakira gute. Ba bantu nyene bagaruka bakubwira bati none ese wabuze urabona umukobwa yo uca kurondera nanjye agenda aracumbagira n'ivyuma plus. Donc urakundana n'umuhungu ukabona ko kuri ari serieux, mugabo ya matwi y'abantu benshi urumva ni nka bya bindi nakubwira kuri mama, bakwereka ibintu biboneka rero bigaragara, bakwereka ibintu uramutwaye donc mbega nk'ubu azotwarinda, mbega yitwaraho azoyishobora, nta bana ushaka. sisa mugabo urumva ni ibintu abantu bihenda ko jewe mfise abagenzi benshi bubatse n'abagabo babakunda kandi bafite ibibondo. Ni ya engagement gusa ibura muri wa muhungu, kuko uko bigenda kose uyu muhungu baramuremera. Uko bigenda kose umuhungu yagukunze uri umukobwa si ubumuga ubwo aribwo bwose atinze kubaho amajwi. Niyo hakunze ubutagendana ubumuga, murazi ko hari abantu baguma bavuga utujambo ryabo. Imagine twa rero ukunze umukobwa amugaye. Hanyuma aussi n'umukobwa hari igihe yibitanga. Wewe nimba wumva ko fait que umugaye umuhungu ukwiye gukundana, umuhungu nahaza uba warataye confiance de soi. En fait nawe muhungu nahaza akagukunda, wowe nyene uramusubiza inyuma. Mpojya nkora nkunda kuvuga ngo hari abantu badakundira. Uretse no kuba ugendana ubwo bumuga buboneka, hari igihe uba ufise ikintu catumye mu mutima ukomereka, ugira ubwoba. Urumva uwugutumbereye wese ugira ubwoba nyese. Urumva usanga nyene bwa bwoba defo hari igihe buba bwinshi, nawe nyene ukamwegegera. Kubera ko wewe urumva ko nawe wari kumutera intege. Deja urumva ko nta gaciro ufise, urumva nyene ko ata muntu ugiye kuguturukira, urumva nyene ko ari ukubesha, donc ukaba convaincu nyene ko bidashoboka. Muri ico gihe umuhungu effort zose azogira ntazobona, zizomupfa gusa. Rero jewe moi personnellement indoto yo kubaka ndayifise, kandi ndizera neza ko nzubaka. Sinzi ngo ni ryari, kubera ko uburongo sinshobora kuvuga ngo ni ryari kuko ntabwo mfise kuko turabitegura, mugabo je suis convaincue ko umutware wanje ari kandi nizera neza ko igihe c'Imana kigeze azoduhuza tugashinga kandi wize ndavyizeye. None vyoba ufite ari igihe umuntu yumva afise amatsiko, ukavuga ati none Nadia gushika uyu munsi uracarindiriye canke hariho uwo muntu yaje uhura n'ico kibazo runaka, kubera ico kibazo niba kihari hari ukundi kuntu bica bigenda.
jewe ntabwo nungana ukuntu ntaraja muri relation. Narigeze kugira amahirwe kumbure yo kuronka umuhungu arankunda by'ukuri biboneka, apana amajambo gusa, uretse ko gusa mu mutima w'umuntu ntabwo ushobora kuhamenya, mugabo umuntu agukunda hari igihe biboneka, hari igihe wowe ubibona n'abakwegereye bakabibona, mugabo nibaza ko la famille yaramuremeye rwose, malgré que kumbure yoba yarankunda je sais pas, biri mu mutima wiwe, mugabo famille ishobora kuba yaramuremeye cyane, bya bintu nyene tuciyumvira by'uko umukobwa umugaye aragoye basi prendre en charge financièrement, umva umuntu atabwiye guharura ugendera ku cuma c'imiliyoni zingahe kugira ushike bugivire zo haza n'amaguru, même si igitoro kizoba cabuze carrément nzomubwira nawe. Donc bakaraba nyene izo charge bakakumvisha ko ntabwo uzobishobora, ufite uwo muntu asigara ameze nk'umuzigo. Donc hanyuma nyene famille nyene ikagenda ati none sike wamutumye ko nibaza ko arivyo bintu yabayemwo, kuko tukiri kumwe yarabimbarira akambwira ati mama ndashaka nuku, mugabo urumva muri ico gihe ariko arabikubwira akwereka ko wewe kwakiranswa ategerezwa gukora ibishoboka byose bamushigikira cyane. Muri ico gihe rero ncavuga nti nawe nyene ari igihe abura responsabilité, kuko urumva uko vyogenda kose wowe wumva ko uri décidé, nta muntu n'umwe akwiye kukubloka, nta ciyumviro c'umuntu n'umwe gikwiye kukubloka, urabandanya ugashika ciyumviro cawe ufite nivyo nagira ndakubwire mvuge ni quelque part arafisemo responsabilité, ego niniya cane, niniya gose, malgré que chez nous mariage umengo ni affaire y'umuryango, mugabo tudashatse kuba abantu ngo turiko turikura mu muryango, novuga ngo ubwa mbere na mbere n'amahitamo y'abo bantu babiri, kubera ko igihe Adamu yasinzirijwe wenyine, hama urubavu rwe rwavuyemwo Eva ntirwavuyemwo ba Eva, sivyo? Ntibabanje kubaza inasenge se wabo nyinabo, donc nibwira ngo ni affaire y'abantu babiri. Rero gusa abantu urabona igihe Imana ibajije Adamu ati ibyo nibiki mwakoze, acavuga ati ni wa mugore wawe, umva quelque part uwo muntu arumva yuko ya defayi, mugabo aho kwemera part de responsabilité yiwe agaca arondera abandi. Uvuga ngo mu mutwe kwa Nadia ndarema ko jewe namukunze kandi ko nari mfise uwo mugambi, mugabo banaka musheza banaka naco baje gukora muri affaire y'abakristo, twavuga tuti bon ntiyariwe, ariko quelque part abo bantu bumve yuko kirazira guta amakosa ku wundi, kubera yuko erega si itegeko mugenda kwimatanya n'umuntu wumva bitakurimwo, umuntu deja ufashe nk'umutwaro uyo ntibikunda, mugabo ntiwokwirirwa uraja gucafuza abandi canke kwitwaza abandi, kandi ikintu gihora kintangaza de toutes les façons urya muntu mu kumwabona wari ubizi neza ko agendana ubumuga, none wari uzi yuko mugendanye bwaba ubumuga buzoca urumva naho hari ikibazo c'abantu batiyakira canke batakira, donc atemera akavuga ati je c'est mon choix, urumva ndayigira. None Nadia ivyo bintu nivyo biba byaragusubije inyuma, genre ukumva umengo urafise ubwoba, ukumva umengo uratinye gusubira kandi kuja muri relation. Bon vyaranteye ubwoba maze kubibona,
bon harageze igihe nyine ndibwira ati toute façon bya bintu kurongera ok nikura mu mutwe konzoro ko umuhungu wanje ahari mugabo inyuma y'igihe jenoside tuka sindi uwa mbere kandi Ibyo bibaye nigeza kwa avance nigeza kugumana ya ndoto yanje yo kubaka urugo rwiza nimba utaje ngo unyasume nabo bajya ngo bakuvugiriza amajambo ubereke ko by'ukuri ari jewe shwa yawe wari rwanda ahandi kumbure gushigikira hanyuma jewe uko nabivuze personnellement ndizera neza ko uwaje azonyasuma akavuga ati Nadia ategereza kuba umukenyezi w'agaciro akumva ko by'ukuri handicap ahubwo aje nk'umushyigikira niyo handicap nyine ntaho igenda ntaho ija atari wa wundi mugera mu rugo agatangura kukwibutsa ko sumu kandi yakurondera kikaba igitutsi wowe no yakwabuze ufite ubumuga sinifuza kuzobana n'umuntu ego yafashe ingingo turabaye hanyuma inyuma y'imyaka inani atangura ndabizi kandi igihe wandondera kubizi warabibona sike ni ngombwa utangure kubizi izo faiblesse ubona ntabiye kugira ntabwo wigeze uzitekerezaho aba ntabwo ego ntidushobora gukora nk'ibyo n'abandi bakora tuvuge basi tufate sinoterura ibido y'amaritiro 200 nimba ukeneye uzohora guterura ibido kumbure ntuzorondera nabi mugabo wumve ko hariho ibintu byinshi uzosanga muri jewe utazosanga muri wa muntu rero urumva ni juste guhura na wa muntu wawe avuga ati Nadia arankomplete urwa rubavu rwanjye ibyo afise ntibiza kunkomplete uyu nyene nkeneye prendre une décision nico nindiriye kandi nibaza ko ari ico gikenewe kandi je mbaye nditumye jewe mbaye nditumira parce que je suis très convaincue kubera ko deja kiryoheye jewe nuko bikurimwo sivyo kubera ko Nadia urabona natwebwe turakomeye twitwa ko bikomeye mon âge haba hariho abantu bakubwira ibintu biteye bimeze nk'uko baguca intege bon tuba tugeze muri HU ntibatuvugira mu ntamatama no hari igihe bakuvuga live ariko ikiba kiryoshe ni wewe wiyitse wewe n'Imana yawe hama ikiryoshe le créateur wewe agufise ko umugambi wewe azi icyo yateguye niwe afise ijambo ryawe donc ni alpha na omega niwe azi timing kandi timing yiwe iragoye ntushaka kuyumva ni umwanya mwiza azira mu mwanya we kandi ku kirenge cyose agahereza ikirango rero jewe ni igico kingoheye rero urumva waragize umva utaratanta chance birumvikana ariko iyo umaze gutanta chance cyangwa uvuga ati jewe ça ne marche pas parce que kandi ukabihareza wewe nyene ugasanga uri kuriha impamvu bitakunze niko ko je ndazi yarigenda sako kadefo je umuntu twagendanye twayaze misi yose namashaka kumenya vyangiye he donc namanumva ashaka kumenya ikosa ikibera iki tellement que ari abo mena amatwi yawe namwe non tu dois me parler tu dois me dire ari ngenda mubaza la même question kane gatanu wewe peut-être natawe icyo ndiko ndarondera baje ndiko kandi nakubwira no ubu munyandi conscient ndi sûr ko relation yacu atawe yari kuja mugabo mba numva nshaka ya chaka indi cyatuma bitagenda neza ni cyane niba kiri kuri jewe ndakimenye kitari kuri jewe it's okay ni wari uwanje rero icyo nicyo gituma biryoheye nicyo gituma nagumye ndakubaza ko navuga no niba
urabona ngo ivyo numvise ivyo nabumvanye bivugira ngo nivyo nzobage donc niba utarataye ivyizigiro uko kwizera ko wawe ahari niko kuzomurera neza cyane. none ganati wakoze cyane uduhaye umwanya wawe kandi wari urushe ariko nibwira ngo hariho umutima dufashe kugira ngo hariho umutima tuganirije umutima w'umubyeyi cyangwa umutima w'umuntu wiwe none akajambo kanya Yego. ariko ndafise n'ikibazo watubwiye ijya ntuze ya association zerukira urayisubiramo itubwire neza ikibazo nagize rero nuko les femmes seulement abagabo batarimo kubera iki wahisemo ko mugira mwenyene abagore bagendana ubumuga cyangwa abakobwa kwa nico kibazo mfise nico canyu hama utubwirwa ko utubwira ico uhanuye abantu batunze abantu bagendana ubumuga canke n'abagendana ubumuga aso hanyuma mpereye kuri ico ca association burundaise pour la promotion des droits des femmes vivant avec handicap. Bon, ni association yishinze guharanira agateka k'umukenyezi w'umurundi kagendana. Ntabwo kuyibamwo bisaba ko umukenyezi agendana. Turi kumwe n'abagabo bamwe canke batamugaye. barara ko twari dukeneye umuco Turi kumwe n'abandi bapapa igisore abajene canke batamugaye. Kuvuga umuntu wese arahabwa ikaze mu gihe yumva ko yoharanira agateka k'umukenyezi canke umwigeme agendana. Nta n'umwe akumiriwe. bakunzi baciye mwabyumvise si association y'abagendana ubumuga gusa ariko n'uwo muntu wese yumva afise uwo mutima wo gushigikira umwigeme canke umumama agendana. Hanyuma ngiriye ko utaraja ku ca kabiri uwo bashaka uwo byifuza uwo kwifuza association uwo kwifuza association ikorera ngaha muri centre ville indani Deli Saint Paul benshi barayizi hariyo amabiro ari indani kucinjira uja muri Spynet Supernet hariyo akabiro kagira gatatu hari umuryango wa abahuguruye misi yose abahuguruye misi yose kandi haba hari juste indani muri Deli Saint Paul. Karibu kandi uwifuza wese arinjira muri association si gusa ko abafite umutima. Hanyuma ngiriye ko ntanga impanuro mpereye kuri ku bandi bagenzi banje bagendana ubumuga butandukanye hariho nk'ushobora kuba ariko aratwumviriza mu gato tubona hariho ushobora kuba ariko aratwumviriza kandi atubona yicaye ahantu adashobora kwandika cyane ukuboko kwaracitse cyane ijisho rimwe umva ubumuga ari bwinshi jewe numva nubahanura kumva neza ko nimba Imana yahisemo koko mubabuze uno munsi ari impamvu Imana yo irazi même si tisouffre Imana irafise impamvu kandi nziza impamvu yabyo ni nziza iyo niko ndabivuga gutya benshi ntibabitahura niba uheruka guca ukuguru umva biragoye umuntu agaca aza akubwira ngo ni Imana ngo yarabikunze ngo murukundo ubumuga bwose ufise umenye ko peu importe uko bwaje hari ikintu kinyegetse kandi ciza hariho ibintu byiza Imana yatumye umera gutyo même si tuba muri société kumbura itaratwakira neza biracagoranye kubaho abantu bararushe nawe ugacupa beaucoup plus kubera ubwo bumuga bwawe donc urumva defi zose nziza ubuzima bw'umurundikazi bigeze kuwugendana ubumuga mwumva ko ni double mugabo muri rusangi ubumuga bwose ufise tahura neza ko hari ico conyene kandi ko byose biri mu rukundo rw'Imana ico conyene kizogufasha kuko même si nubwo ubuzima bwoba bubi gute
mugabo wumve ko ugumana ico cizere hanyuma mumenye ko nimba wumva ko by'ukuri hariho umugambi mwiza kuba imana yarakubwize gutyo biha agaciro apana ko wemera ko umuntu wese agukoresha icyo ashatse ntibisigura ko kubera ko umugaye umuntu agukoresha icyo yifuza ntabwo utegereza kuryamana n'uwo ari we wese kubera ko umugaye ntabwo kuryamana gukundana n'umuntu kuko ndavuga ku bakobwa si faveur si faveur akugiriye niba umugabo agufise mu rugo wamukenyeziwe ufise ubumuga ntabwo ari faveur abantu bamugaye mu byumve ko gukunda umukobwa agendana ubumuga cyangwa umuhungu agendana ubumuga si faveur kumuha akazi hariho abantu bakwegisipota kubera ko umugaye ndaguhaye akazi nzoguhemba ibihumbi 50 uri oblige kubikora kuko n'ahandi uja n'ahandi baguha akazi ubikora uko nyene n'importe les conditions tumenyere kwiha agaciro muri ubwo buryo tumenye amategeko atugenga mu busanzwe ngaha iwacu mu Burundi naho kumbure iteka ryacu tukabona mugabo mu byo leta isinya canke yiyemeza harimo kuguha agaciro umuntu agendana ubumuga nimba bavuze umuntu n'uyu muntu arimwo nimba bavuze kubaha agateka k'umuntu rigana uyu agendana ubumuga arimwo rero twihe agaciro ntabwo umuntu agendana ubumuga ari uwo gusiga iki kintu cy'ubusanzwe mesha abantu bagendana ubumuga muradukurikirana ni ukuri ntiwumve ko umuntu agendana ubumuga ari uko muri no siko bimeze kuko jewe ku rugero ngeze kuno ntaho ndagira by'ukuri mugabo naryo wala nico nagira mvuge ufite siko umugaye utegerezwa kwicara ngo usaye ahubwo rega nawe urashaka guha abantu mugabo urumva nuko nanze navyase ko nama nguma nteza amashini umuntu yamatuneza nanze ndafite abantu nkenera ndasaba amaze ko ndakenera ko bafasha kumenya biriya mugabo ntabwo umuntu wese ategereza kumva ko ibyo umugaye uri yo guhonyora canke yo gukoresha icyo ashaka yo gufata uko yigombeye ihe agaciro ntabwo utegereza gusiga menyera kubaho ubuzima mu bumbwe n'ibyo mushoboye n'ibyo mufite n'ibyo mwakiriye n'ibyo Kristo abatumberejeho twige kumenyera kubaho dukora ntabwo kuba ucitse ukuboko rega bisigura ko atakenera ko ushobora gukoresha n'umunwa ukundi kuboko kwawe si naho yoba adahari amaboko ntahari n'amaguru ntahari uri soko mu buzima bwawe atangabire nini Kristo yagushyizemo kandi iyo ngabire ishobora gufasha abantu kubaho no seulement gufasha abantu nawe ubwawe ikakugeza ahantu kure wa muntu akomeye ahubwo tubanze twumve kwanza ka gaciro twiha twiyige tumenye okay imana ko yampaye ukuguru kasigariza umunwa kasigariza ugutwi bikoreshe isi bino bishobora kumvisha ari nze kugira tonda kubaza abantu ni ukuvuga ni muri kwa kwiha agaciro nyene gutegereza guhagarara ko gukora koresha ingabire ufise jewe nama ndabivuga ubumuga bwose ufise urafise ubumuga bwose ufise ubwo ari bwo bwose hari ikintu utegereza hariho imana hari ikintu utagikoze imana itegereza kukubaza kuko yaragishyize muri wewe kuko irazi kandi rero icyo nkundira imana ntuzoyibwire ngo urumva ngo mana ngo kakaguru ngo kari kameze ko nkako kari kacitse parce que imana irabizi nta excuse kuko imana yemeye kucika uko ibibona kandi irafise impamvu yagusigiye ico kindi kintu urazi ukiri ngaho jewe imbere yuko nza ndavuga ubuzima bwanje imbere yuko nza ndavuga ibiri muri jewe narabwira imana ntoya none abantu nzobabwiriye nanje banze ukore iki
mwene naje mvuga erega ca kintu kitarakoreka Eh. Kristo yoza gutora ishengero neza cane canke nopfa ego none ntizombatse mu kurindira rero ko Imana uyibwira ngo nkeneye iki ufite imana ntuyikondisiyo wala raba nawe iyige imenye ego ubumuga urabufise menye rimwe mubana nabwo ego nico numva nohanura abafise ubumuga hanyuma ku batawufise nabo kuri barundi kazi bene wacu utegereza kumva ko reka basimvuge ngo turabibasaba ariko ntitwanategereza kubibasaba nk'abantu buntu ni ukuri ntabwo umuntu agendana ubumuga bwo kuzikora ni umuntu nk'abantu ibi bintu twakuriyemo by'umuntu agendana ubumuga cy'amazi nta jambo ntaho yoshika ndabasabye n'ukuri tugire urunani twebwe ubwacu ntabyo twushobora rero twirirwa turasemerera mugabo tutaronse abantu badufata mu mugongo babona agaciro dufise nabo badushigikire byo tugora n'ukuri ni muzi abantu basi babitahura ko umuntu agenda ari umuntu kandi nawe afise ibyo ashoboye ni kuvuga nimba ubona ko umuntu adafise amaboko yiwe yagiye kudandaza yikweze ko nyene yashitse ahadandariza utuyoba sashwe kumushorera uzobumuterera ariko kandi no kumuha agatari nimba ubona afise vy'ukuri yaramaze kwiyakira avuga ati je nakeneye gukora ibi uzomufasha ni uburyo bwinshi buhari bwo gufasha umuntu agenda nimuze mudushigikire inguvu zanyu nimba jewe nafise ukuguru ukaza ufise amaguru abiri tuzokora byinshi rero ico novuga gusa ku bandi muri rusange batagendana ubumuga ko ndetse nibaza ko hari umuntu abura ubumuga basi ubwo tutabona ni mudushigikire aho ubaye ntabwo kuvyara umwana mugaye ari manegisi sinicaha oya vrema si icaha c'umwana si icaha c'umuvyeyi ni plan y'Imana ni Imana yashimye ko bigenda hanyuma twige kubana n'aba bantu jewe nimba mfise ubumuga bw'ukuguru tahura ko iyo esikariye ntushobora kuyigura hanyuma imbere y'uko wubaka iyo nzu iyumvire ko n'umuntu agendana ubumuga akeneye kumvira uzi ko ako kantu gakomeye nibaza ko ari abantu bakenaza tuvugana ukuri atari wa wundi afise umwana wala amugaye urumva ni ukuvuga ngo n'uwo ufise umuvukanyi amugaye avuga ati tuzomushira intebe hanze nkaca rero niyumvira none mbega niwamushirira intebe hanze hama imvura ikagwa azoguma hanze uzomuterura bizomera gute aho kantu karakomeye cane muhiri wacu dushireho abo bantu turiyumvire ko mu mabiho yacu no kwa muganga bitanguye vuba kwa muganga bitanguye vuba kandi naho nyene ariho usanga quelque part bavyibagiye kuri icyo kintu nico ico kintu vraiment ni ukuri umuntu wese agira intambwe ahaherere uko ashoboye niba warashoboye kuronka iyo nzu iyo parcelle aho hantu wumve yuko no kwiyumvira kuri abo bandi bantu ofete urumva nivyo nariko ndavuga abantu nyene bagerageze iyo bariko bariyumvira ibintu canke bariko barakora ibintu ntibibagire uno muntu kuko nawe niwubaka inzu utiyumviye ku buhanga bwayo none uzoja kuzamenaza ariko hagize ariko wowe umugaye canke umwana wawe amugaye canke je nibaza ko ako kantu tugahora tukiyumvira abarundi ntibakunze kandi birasaba abarundi gusa ngira n'abantu en general ayo ngira ngo ni kubera ushobora kwamenaja usanga ya des maisons zabaye construite juste ku bantu bagendana ubumuga uretse ko bakora n'imiduga y'abantu bagendana ubumuga baravyiyumvira ko antuka iwacu
wumva ngo umva iwacu wotangura azero nk'uko uvuze ego abandi ngira naho yo baba mu nzu itari kihari kuronka iyo nzu yo muri ubwo buryo ngira biroroha bakumva ntaha twebwe mu bintu byose ntibigera biyumvira ko by'ukuri umuntu agenda n'ubumuga nimba muhira mu kubaka batigera biyumvira ati mbega ubundi yazinjira gute ese wibaza ko n'ibyo bazibuka kuzibuka no icyo gihe ntacyo bazigera bibuka mugabo ni muhera uno munsi utangure kuraba none nimba ku kazi wawe aho ukorera ata muntu agendera muri shansi ashobora ejo none ibintu bakozi uribaza ko bizokwamuka utazigera ukenera competence z'umuntu kuko ashobora kuba agendera muri shansi ubona mugabo design yiwe akaba atahandi hantu uzobikura biri ngaha mu mutwe we n'ahandi hantu uzobikura ntangana igihugu muri serivisi ukora none nta muntu azokwita jewe njya mu mafaranga ari iwacu kuvuga ko mu kubaka izo banki barazi neza ko ata muntu mugari azobitura nibyo tubikora singira nta ni kuvuga uhashyize nibaza nadyane kamenyere bya bindi twamenyereye bikwiye rero nimba buguriye microfinance iyumvire ko reka natwebwe amafaranga turagize turetse kugira menshi kumbura kubera ko tutashoboye gukurira muri ya sosiyete iduha umwanya n'agaciro dusunika natwe twegera imbere no kuza mu bisata bishobora kutuzanira amafaranga mugabo byiyumvire bazi byiyumvire mu kubaka isoko nimba wubatse isoko naho icyo isoko mu kibanza cyawe ukoreramo n'importe ikibanza icyo cyose ukoreramo ushobora kuba ufise ahantu ukorera nimba uhadandariza impuzu iyumvire ko hazoza kugushorera apana ko umuntu ashika ugaca ibyo bintu byo ko umuntu ashika ahantu mugaca murondera plombe ubwo nyene ntabwo ari byiza rega bito si byiza mu busanzwe kuko mwategeza kubyiyumvira imbere kubona ndahashitse ugaca mutangura kuhareta ninde afata ukuboko ninde aza kumufasha kweteta uko dukunze kuvuga iby'amaguru n'amaboko tuvuga abatumva aba bakoresha amasiga ibyo byose tugerageze basi bitangura uno munsi dutangure kubimenyera ko umuntu agenda mu bumuga runaka nawe nyine afite indoto kandi ariko arazikurikira kuko nawe uriko urazikurikira n'ibyo nohanura muri rusange abantu bose nabyo turagushimiye cyane ibyo ari byo byose turungutse umwe wese jewe ndungutse jewe personnellement kandi nibwira ngo n'uzokumvira iki kiganiro nawe hari icyo azunguka dutangure kwiyumvira ibintu autrement kubibona autrement kaze kandi kuri action merci beaucoup nanjye ndabashimiye ntabwo ari kenshi abantu biyumvira gutumira wowe ngira ngo nuko uri muri iyo domaine kandi ufite umutima wo kuvuga ati n'aba bantu bakeneye PSP mugabo ntabwo n'ibinyamakuru tubona ngaha ibihamagara byinshi byibuka uri kaze ntawe ugenda mu rubuga nawe ngo bakaje ingabire ziwe nibaza ko bijyanye na ya sosiyete nyine tubayemo baguma babona ko uriya muntu atacu nyamara merci bakoze cyane jewe rero uranyiteye parce que nk'ubu niyumviriye abandi bantu nzo gusaba ego merci niyumviriye ko uzogaruka utuzaniye tableau tugire publicité twereka abantu bo kuri action kubera abantu hari igihe baba bashaka ibyo babona biboneka nagiye rero turamutumye nimba ari agataburo ariko aracapa niyagaheza akatuzanire kuri action tuzomubwira n'undi muntu atuzanira kugira ngo twereke abantu yuko ibyo turiko turavuga biri fonde abantu bagendana ubumuga jewe urumva ngira
ngira ni kubera naciye no kuri Saint Christo naciye umwaka umwe gusa eh, ariko vyaranyuguruye ego twari abana bakomeye n'abana bagendana ubumuga tukigana abana, oui. tugasangira tugakora bimwe tukunguruzwa tukamenya bakamenya Eh, donc ukabona yuko ivyo ukora peut-être ntiyiruka nkawe mugabo mugabo mugeze ariruka. kwandika nawe Eh, arandika eh. nuko nyene eh, rero kandi jewe nama numva hariho abantu mba numva duhe ijambo barya abantu bakumiriwe ariho ufite rero abantu uvuga ati uyu naho ntomubwira naho ntomutumira ngo avuge arafite ahantu avuga vyoroshe nkumva bariya abantu ufite ngira ni kubera hari icyo Imana iba yashize mu muntu nk'uko wabivuze n'icyo Imana iba igomba gukora umuntu wese burya umuntu wese arafite abo Imana izomutumako turagushimiye cyane rero turaryohewe rwose muntu wumvirije Axia ubwa mbere turagusaba kwiyabonesha kugira ngo wumve intahe nk'izi turakunda guterana intege tuvuga ukuri k'ubuzima tubayemwo tukavuga ubukuru bw'Imana urukundo ingene Imana idukunda mu bintu byose ducamwo rero turagusaba gushikana izi nkuru kure udufashe kuzisangiza abandi kubera ko ashobora kuba nk'uko Nadia yabivuze hariho umuntu ahantu runaka afite icyo kibazo cy'ubumuga mugabo ataronka aho avugira atazi ko n'iryo shirahamwe ribaho donc adashaka kwiyumvira umva ashobora kuba azi yuko umwana agendana ubumuga APR araja mu wa mbere no mu wa kabiri mu nyuma akicara atazi yuko umuntu ashobora kwiga amashuri akayaheza ashobora kuba umuntu runaka rero turabahaye kaze mudufashe mu kwiragiza iyi nkuru ahantu hose naho tutaha murakoze